GFS banabonye bagira filime zifise karite nziza je nsanzwe ndi umufana w'amafilime nashaka kwanza manje ndababwira ati courage na félicitations merci hama ngerageje kumva mwasikiye byose nashaka kumenya nugamena ryumvise GFS nugamena ryumvise je kushaka nugamena ryumvise ni kora marelesi nashaka mbaze ikibazo gatoya mbega rimaze igihe kingana gute rikora hama nimba hari imaze igihe kinini rikora kubera iki mwacerewe kugira ama conference de presse kugira babitangaze ku maradiyo hamubwo bufasha muri ko murasaba kugira babashikanire hirya no hino tube twaje nga twese tuzi yuko GFS yabaho tube tubitangaza ku maradiyo yacu habuze iki mwishirahamwe kugira ibi bikorwa cyo kwamagara abamenyesha makuru babimenye avant babimenye kare hama nagerageje ariko ikintu bavuze kwidandaza ubu turabizi kwidandaza yuko utereka mu réseaux sociaux vraiment abantu bakumenye nashambaze kwanza izina GFS mwagiyumviriye gute mwarikuye baragerageje kurondera kuri Google anakimwe banyereza nta kintu bikiza bayenda kwiryo shira bamyandikiye ibintu byo mu Bufaransa byo muri Europe nagutse mugabo mwabivuze yuko mwagiye kuregose n'amakonti ya Google bikiye mu muzenya muja muri Vevo nashaka mbaze Vevo si muzenyere iri kuri YouTube kwanagerageje kondana none ndabura ikintu na kimwe baja mu makibazo by'ibanje byarivyo amandangije ndabashimira cyane mu gihe cabamugisha byari byaduze cyane nyuma biragabanuka ariko nagumye mbona ikintu citwa impano n'igihe ntari ngaha mu Burundi narabona kuri Facebook n'ahandi video tw'impano ku buryo mva muri Kenya naje mbaza impano rero GFS national inshura ariko no muzi twashoboye kumenya nibaza ko baza kukivuga kundi kuko mugenzi wacu Evrard yarakibajije ariko inama sinzi ko muko murambirira ego inama ije uno munsi hirya y'ejo haheze bari mu ya Festicab ni isanzwe ikorana n'abantu b'amareresi cyane cyane amanatwe kumbonesha kure yacu BTV kuko twakora ari divertissement abanyamutsiki baronka ikibanza gikwiye ab'amafilme bakidoga gatoya ntitwashobora kwakira umuacteur wari we wese azanye filme ko tutaba tuzi amasezerano ari hagati yiwe n'umurealisateur ko tuzi ko filme itwara uburyo bwinshi bishika ugasanga realisateur yashoboye gufasha umuacteur hama akaba yiteze akarusho kazova muri iyo filme kenshi rero umuacteur waba ashaka kumenyekana ariko wa murealisateur kandi wabikoze byose akaba ashaka agahembo kenshi rero sinzi ko mubizi twarabyumvise muri deba yahabaye umunsi nyene bavuga ko par exemple nk'imbonesha kure RTNV usanga idafise umwanya wo kwerekana cyane amafilme ugasanga director abarealisateur bo mu Burundi RTNV ibasaba amahera kugira yerekane evre zabo ahubwo nabo bayisaba amahera kugira RTNV ishobore kuvuza ivyabo rero tuca turabura kiya rezo entre yabo babiri ariko rero tubibajije abo muri Festicab cyo turavuga ati twebwe abazanya amafilme twaca tubandikisha twavuga ati niba ari wowe userukira twandikire kugira nituzogira ikibazo hama barabikoze kandi lundi jeudi doratwerekana amafilme twebwe ubwacu turabona ko ari nico bimariye televiziyo ku ruhande rwabo twerekana filme zabo nabo nyene barakenguruka katubwira ati uwamushize ahabona filme yacu turibuka ko akarusho natwebwe hari batubwira hari umunsi twerekanye filme mengo yitwa Inzira idashika haba hari umuntu yaheze nka saa 7 z'ijoro haba hari umuntu abajija yanditse kuri stati ngo ndaye ntasinziriye kubera BTV filme yari iryoshe birongerereza abakunzi ba BTV ico turakibashimiye kurande rw'iwacu nta mahera dufise turi televiziyo igitangura ntitungana na televiziyo y'igihugu
ntidufise amahera yo kubaha mwebwe kugira twerekane ibikorwa by'iwanyu. Ariko muri Festival baratubwiye iyo programme mwatambuye ayo mafilme mwerekana ejo canke ejo mwitegeko abo nyene bazoza bakabitwaye gasanga nimwe mwari kubariha. Ico kibazo nashaka mbonera ko ryo ko kibaza ngaha kuko sinzi Festival uko muza mukorana, ariko twashaka numvise ko mushaka gushira abona filme vuba. Sinzi ko ari kubera nashitse nsherewe, ariko sinzi ko muzorihisha bazoza kuyaba kuri uwo munsi. Ico cari ikibazo ca mbere. Ica kabiri, twebwe tubandanye tubafasha gute? Turafise umutima wo kubafasha, kandi natwe birafasha televiziyo yacu, ariko turatinya hamwe ko hari ikibazo kizoshikira televiziyo yacu. Hama ico dushoboye ni iryo espace dufise yo kwerekana ko namwe nibaza ko mukora abaririmbyi benshi baronkera agahembo muri concert rimwe na rimwe. Benshi bakora kuko bakunda umwuga, namwe nibaza ko ahambere mushira imbere gukora ibintu kuko mubikunda, mukazotega uburyo après abantu bamaze kubamenya. None musoye filme mukayibika mu nzu, ntimuyimbonesha kure ngo mushaka ibaha amahera, filme yanyu izomenyekana gute? Urumva navuze byinshi, ariko ibibazo muca muvyumvamo, mumenye n'ivyo munyishura, hama mugire ko mutubwira n'ico twobafasha. Murakoze cyane, mwabaje ibibazo bitari bike, kandi ibibazo mwabagije ibibazo by'inkoramutima cyane, kandi nibyo hanini twari dukeneye ibyumviro byanyu kugira ngo bize kubaka GFS. Naho ibibazo byabagiwe atari bike turagereza kubyishura uko dushoboye. Ngoma ntangurire kibazo cya mbere cyabagijwe kivuga ngo GFS imaze igihe kingana gute ikora. Ishyirahamwe GFS si ishyirahamwe rivutse uno munsi, ni ishyirahamwe kugeza uno munsi rimaze imyaka irenga 8 ritanguye gukora. GFS yatanguye neza na neza mu mwaka wa 2011, ariko tuza gushira i sinema yacu ya mbere ku mugaragaro mu mwaka wa 2012, ariyo ya sinema twababwira yitwa Icyifuzo Kiyobya. GFS rero mwavuze ati mbega iyo shirahamwe GFS twamaze kuvuga objectif principal ya GFS, twavuze icyifuzo nyamukuru yifuza kugera ko twakivuze kare. Mwavuze ati mbega iryo zina rya GFS mwarikuye he? GFS urumva ko ni gift, urumva twavuze ko ari impano, urumva ni impano n'abanyempano bagiye hamwe, bavuga ko twese duhurije kuri iki cyumviro kimwe, twese twumva kimwe ko twokora ireresi, kandi mu ntumbero yo guteza imbere umwuga wacu canke ivyumviro byacu, dushike ku ndoto zacu bitworoheye, nge tugire uyu mugwi wacu twise The Gift Films Society. Urumva yuko rya jambo impano ko ari ryo tugarukako. Mwavuze ko mwabirondeye mu marezo sosio ntimwakibona, ariko GFS nico tuma yitwa Gift. Twashatse kugira ngo twagiye hamwe turabanyempano. Ngiriwe ko ngerageje kwishura akabazo kamwe mwavuze ati mbega nk'abumenyesha makuru mwifuza ko twobafasha iki, cyane cyane kuri ujya munsi wo gushira ku mugaragaro iyo reresi yanyu. Ikintu nyamukuru dusaba abamenyesha makuru, muravuga neza kandi mwabisubiyemo yuko abamenyesha makuru batuma ibikorwa yaba igihugu
yaba amashirahamwe atandukanye turetse iri shirahamwe ryacu nimwe mutuma ibintu bigera kure cyane bigatuma birenga n'imbibe z'igihugu bakabimenya mu buryo biboroshe. Twifuza yuko mwoza kudushikira icyambere mu kudushikira kwanyu nuko mwogwiza ibiganiro bijya biganiro mutumiramwe abastari batandukanye baza gusigura ati ejo murafise ireresi umwesha ku mugaragaro mwifuza bijya biganiro biratuma bimotiva abantu batandukanye bava ndazi ko amaradiyo yanyu yumvirizwa n'amateleviziyo yanyu mu gihugu cyose eka no hanze y'igihugu biratuma bumva yuko hari igikorwa kanaka kigomba kije ku mugaragaro na cyane cyane na Nyabuye tumaze iminsi itari mike baguma badusaba cyane ireresi inshashi urumva bizotuma gose bikabura kugira ngo abantu n'abafise amashirahamwe canke ibikorwa byabo bashaka kumenyekanisha kuri uyo munsi birashobora gutuma bavuga ati hinge tuje gukorana nabajya abantu kuri ujya munsi kugira ngo ibintu byacu bishobore kugira gute kumenyekana. Murakoze kuma ijambo kuri iki kibazo babajije kuvyerekeye ko GFS bakibuze ku buhinga ngurukana bumenyi za Google za internet n'izindi twagisiguye twavuze duti mu buryo twisunze ingene mu bindi bihugu bakoze mu Buhindi hariyo Bollywood, muri Tanzania hariyo Hollywood, muri Nigeria hariyo Nollywood, mu Rwanda hariyo Hollywood, muri Tanzania hariyo Bongo Movie. Twebwe mu Burundi twashimye gukora ikintu cyitwa Homewood muhira. Ndibaza ko wood uri kurakiraba kuri Google kiraboneka cyane icyari ico. Sinzi cyatumye bisunga ako kantu ka wood ahubwo twe twavuga muhira Homewood nico twakoresheje cyane cyane uravye kuri kuva kuri YouTube urakibona amareresi yacu yose ni hari uravye kuri Instagram kiriyo kuri Facebook kiriyo nandi hose. Urumva rero ni worondera GFS worondera Homewood TV niko twakikoze kuko na cyane mu migambi dufise umugambi na twebwe GFS gukora televiziyo kuba dufise televiziyo y'abanyamyuga. Uyo n'umugambi twateguye yuko mu myaka 3-5 tuzokora kugira ngo na cyane nabo nyene boroherwe iyo bacishaho amaevre yabo. Cyo cyambere cyo babajije ikibazo cerekeye impano video nayo ati ko naje mvuye muri Kenya mukorana gute byagenze gute. Impano video bwa mbere na mbere nibo ba produce ibintu byacu na cyane barakora cyane kuko nabantu twiyunze ni GFS ni impano video umva ya GFS the gift impano ikabikorana ni impano video umva yuko ari ikintu kimwe kidasanzwe. Umva rero impano video ni ikintu gikora ibintu bitandukanye nico gituma rero impano video ni producer amareresi ya GFS. Umva rero ku impano video ukeneye cinema GFS uraja no ku impano video ahantu dukorera ni kukanga hajya bita kuri tip top niyo dukorera. Ukeneye ibikorwa byacu hajya niyo muzobisanga. Kuvyerekeye ikibazo cha Festival babajije ndibaza yuko twebwe dugitangura ibikorwa twakora amalong umva twe turi muri malong metrage muri Festival kenshi batanga makuru metrage za sinema z'iminota 5 10 na twebwe dukora sinema irenga iminota 40 kuko imaze kumirenga iminota 40 ibigiye muri long metrage. Umva rero na cyane yabazijya kuri metrage n'ibintu bakora kugira ngo zigisha abantu yaba na long metrage babikora kugira ngo byigisha abantu na cyane twogenda muri Festival nawe nyene ni vyiza kuko natwe turiko turiyumvira ingene twogenda kwiyunga nabo kugira dukorane nabo ni vyiza. Ariko rero mu gukorana twisunga ivyo basaba kandi twebwe nka GFS turi pre kugira ngo dukorane na Festival na cyane kutwara ya maevre yacu kuko no gukora makuru metrage turabishoboye bukaba turi mu mugambi wo kugira ngo tubikore kuko turafise nk'ama kuru metrage twamaze kwandika arenga 60. Ikindi kibazo babajije ni kuvyerekeye kibazo cha obedience ngene dukorana mbega none ko amategeko ahari na cyane bafatiye ku ngingo sinzi ko bayiravye neza namba ari ingingo ya 55 nituramenya mbo twebwe bwa mbere na mbere ungire dukorana na Obedeya isinema iheze
ubwa mbere na mbere ugenda ni kwikingira, bavyita kwikingira, uca uyandikisha. Ejo hirya ejo bariko barayikopia urashobora kwitwara muri Obedeya. Rero ca gipolisi twavuga ingene kizokora nukuhe, ubwa mbere na mbere kiriko kirakorera ku makomine na cane cane agize igihugu cy'u Burundi, peut-être ahantu hari abastari benshi bakiri utugenegene hirya no hino, kuko ndazi neza mu Burundi abantu bagira utugenegene mbere boshinga ico gipolisi boca baba benshi gusumba. Bokora gute rero? Je nibaza yuko ubwa mbere na mbere tutobigisha akazi, kuko akazi bazi nk'igipolisi mu Burundi turashima ingene bakora, ariko mu guhanahana ivyiyumviro uko twobigenza nuko mu gihe twebwe twabonye umuntu ariko aratwiba ibintu vy'iwacu, turafise ingene tuca twitwara kuri ico gipolisi, hanyuma ico gipolisi kikadutabariza, kuko biragoye gushika ku nzu y'umuntu nko kuri studio ugenda kumubwira uti we wanyivye biri mu mashini wawe ndabifashe, na rupapuro ufise arashobora kukwagiriza n'ibindi. Ariko igihe ico gipolisi wamaze gutohoza neza yuko ireresi yawe bariko barayikopia, barashobora guca bafata ingingo bakagenda bagafata ivyo vyuma bakaraba. Mbere twari tohoje neza nko mu bihugu biduhana imbibe, akarorero muri Tanzania ufashwe uri kuragira ibintu wakupiye isinema y'umuntu bagufunga amezi 6 bagaca baguca n'amande miliyoni 3. Ubu mu Rwanda turumva ingene bakoze mu Rwanda, ubu ireresi wisohoye canke indirimbo ama studio yose barakoze ubuhinga mu buryo bw'uko studio yose mu gihe ariko arayitanga ahantu hirya no hino hari aka index baba ko baraharura, hanyuma y'amafaranga ujya muririmbyi canke ujya mu agaca baza baramuha ku kwezi. Turazi neza twe turakorana na cyane cyane dusanzwe turi n'abadandaza bakora hirya no hino. Turazi neza yuko hari amafaranga ubu ku mwaka dusigaye turiha ngo y'abaririmbyi Obede akaba Obere niyo yatoza. Ariko rero twebwe natwe turi muri ico gisata ca arecriture, twagira dusabe muri utwo muri ako gafashanyo namba kahora gahabwa abo baririmbyi nkuko gatozwa, nako nyene natwe nyene bokaduha ko kugira ngo tubandanye dutera imbere natwe twiteza imbere. Kinana n'abartiste nk'abaharijo n'abandi nka harijo tugomba tubabwire ko ari mu GFS amoke yuvuga kidumu twona mu préfet kubera yarabidusabye ko dushobora gukinana, hama kenshi turaba prefera ubidusabye tuzi yuko dushobora natwe kuzamuka biciye kuri uwo mustar préféré mu mustar aje, ariko ntawe ubizi ko ariko vyagenze, ariko c'est jamais hari abantu benshi bashoboye kumenya GFS à travers kidumu, ariko harijo nawe n'ubunye ntawe ubizi wosanga niyari mu mugabo kenshi ni mu GFS aje. Hama mwavuze muti none nk'abajournaliste mudukeneye kwiye ivyo twayivuze nivyo president atanguye gusigura, ahanini dukeneye yuko mudufasha publication no donc gushira ku mugaragaro ibintu byacu mu kudushikira ku maradiyo nyene muba murimo kugira turebe ko dushobora kuba turi imbere. Nibaza ko ari ivyo cyane cyane wa radio culture bari bakoze. Murakoze cyane. Hanyuma imbere ko turangiza nkuko twamye tubivuga kuva kare, twagomba turangize tubashimira cyane bimwe bivuye ku mutima ingene mwemeye mutima ibikorwa byanyu naho mufise ibikorwa byinshi kugira ngo mushore kuza kudushikira cyane cyane mu kwitaba kamo naho dusanzwe dukorana kuko ibikorwa dukora nivyo wacu twese. Turabashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima kuzina ryanje rya GFS. Twifuza yuko ibikorwa bya GFS mwoshikara kubifata mugongo nkuko twabibasabye kugira ngo ejo GFS ishobore gushika aho yifuza kuzoshika, indoto zacu zishobore kuzoja mu ngiro. Ibisigaye nukuri Imana ibahezagire cyane. Hanyuma turarangije, imbere ko turangiza twagomba yuko baduhera ubuno butumire kugira ngo
ejo muzogire gute muzoshike